kino gihugu ntigishobora gushika kure ngo gitere imbere tutaraba abantu bajana n'igihe, ni ukuvuga systeme de digitalisation. Habuze iki ngo kino gihugu kibe digitalize? Ndazana ngo ngira ngire formule rero mwavuze digitalisation. Nije basi nshiri toroshe hejuru yiwe nzomwikurikiranira. Kuko murabizi ko n'abakose banje bari mu gasho. Iyumvira umuntu ntuzewe. Umuhanuzi waje igiturire. Mwiyumvire urwo rugero. Aho umuhanuzi wanje niwe ari kumweranda waberanda. Hagiye ntabafata bajya. Ndazi ko bavuga ngo babanzaniye. Jewe ndeshigwa ari menetse narashatse kumenya ukuri gukwiye. Narungitse umuntu aja kuramukanya nko kwaje muri uyu muntu mugasho nahagiye kumubaza neza ati mbwiza ukuri bijya vyarabaye ngo shango twarayagazura kwere yaramubwira gutyo nyene kabisa iyo terme yakoresheje ngo twarayagazura kwere umukoseye wanje kugira igiturire tukigwanye ngo tugire coalition twese. Digitalisation ni torshe ibiri hejuru sawa. Umufonctionnaire azi yuko arya igiturire yo kwemera digitalisation none ndazoyikora umukuru w'igihugu azogenda yikora. Diaspora ngo mumfashe tuyishireho ku nguvu, tuyishireho ku nguvu. Uzovyanka rero tumugonge natwebwe. Naraza muri diaspora naganda bashimire, hariho umwe yigeze kunyandika message arambwira yuko ari mu specialist muri ivyo ari muri Mozambique. Douglas yanyandikiye message aravuga ati jewe ngiranze kora ico nofasha cabanza kugira diagnostic. Yazungurutse mu service yose. Arabona ko digitalisation ishoboka. Mugabo yarabonyemwo reticence. Ico twipfuza nka diaspora nuko ko mwamaze kuduha uruhara muri kino gihugu kugira ngo mutwugure imiryango tuze gukora. Tubasaba yuko nyene icubahiro mu bitwereka vy'ukuri ko mwaduhaye ikibanza tukaza nyene duhamagagwe mwitunganywa ry'amabwirizwa canke rya bimwe mu bisata bitandukanye. Twebwe nka diaspora twarabonye akantu gahaze mu ngendo zose twagize mu bihugu bitandukanye. Duhuye n'abarundi bararira baraturirira, ugasanga ibibazo batubwira mbere si vyacu nishobora no kubikemura. Ibibazo bahura navyo haba ngaha n'ahandi. Ibibazo rero bahura navyo bihagaze ku giturire cakwa na bamwe mu Barundi batarahindura ingendo. Bihagaze kandi n'akantu bita akamwana wa mama, aho usanga mu nzego zimwe z'igihugu utaronka service waterezwa kuronka ku mwanya no kugihe. Naho rero twaciye dusaba tuti nyene icubahiro turabinginze mudushirireho agence ijeje kurwanya ico giturire n'akamwana wa mama ikukira ibiro vyanyu, hanyuma igigwe n'aba diaspora n'abandi bagize leta. Uti kubera iki? Nta mu diaspora aje kurondera ikibanza muri leta, nta mu diaspora aje gusaba igiturire. Umudiaspora azanye umutahe wiwe abaje kubaka igihugu. Muri ico gihe ubuhinga n'ubumenyi bw'abarundi bama mu mahanga no babwira yuko muri ivyo bihugu tubamwo hariho abarundi bize bakora mwigendereza, bakora mu ivyo byo kurwanya igiturire babahinga. Mutwemerere muri kino gihugu twebwe ko mwihaye gutuza iyo ngeso igayitse no kubaka igihugu, mutwemerere mudushira imbere muri iyo agence muyiduhaye. Mwebwe muduha igipolisi dukorana, dufata abo basuma bose, dufata izo nkozi z'ikibi, Uburundi bwe butagatifu. Duheruka kugira inama turiko twari tumaze iminsi duhinyanyura turaba ingene vyogenda, mugabo nta wundi muti nabonye kugira tugarukana umutekano mu Burundi. Twagize stratégie nationale de sécurité, duca tugira ama comité mixte. Ubu tugira dushinge natwe agence de lutte contre la corruption et la malversation économique n'akarenganya. Izo bihuriyemwo bose novuga yaba société civile hamwe dutora gushika tumanuke hariya, gushika hariya ku mutumba tumanuke turabe katakivamo. Diaspora namwe yebwe urumva hariho akantu Samuel yarambwiye akantu mwebwe muzi ubwenge bwinshi. Yarambwiye ati erega twe turashobora gukurikirana abaryo ibiturire twibereye no hanze. Ati tubwire tuze tukwereke ingene bigenda.
iyo je ndazi yuko iyo agence nitwayikreye ntazobora tuzokwihamisha tuti nko mu mwaka turabe tuza turihare zirita mugabo uwo tuzofata ntihagire umuntu azomuvugira kuko nivyo birahari birahari haravugiranira ngoya ivyo tubikureho n'umwasi w'igihugu umuntu agira igiturire umuntu yiba amahera y'igihugu n'umwasi w'igihugu umuntu agira fraude n'umwasi w'igihugu tumufate nk'umwasi w'igihugu turwanya. Twavuze ko turabanyabikorwa twarashoboye kumubiriza imiliyardi zirenga 2 mu bihugu twaciyemwo intumbero kwari ukubaka inyubakwa kuva mu kwezi kw'icenda twarasavye ikibanza kandi turashimira abashikiranganje badufashije kugira ngo batwereke ibibanza bimwe bimwe bihari ariko twaragize intambamyi nyaricubahira umukuru w'igihugu ikibanza twipfuza cari ico kuvaloriza l'aéroport de Bujumbura twagomba ko tuhubaka hotel nziza kuko ijyaho ikibanza cy'Ibujumbura ikibuga c'indege nta kibanza umuntu witeka ashobora kuvuga ngo ndagiye kuhafatira agacupa kahari nta muntu avuga ati ndagize ingorane ndagwaye numva modotete ngo manduhuka amasaha 3 imbere yuko nuri indege twagomba kuhubaka hotel abarundi b'amahanga mu bihugu byose bari mobilize niyo nama twamazemo iminsi batubwiye bati genda tubwiye nyene icubahiro aduha ikibanza tumwereka agatangaza nyene icubahiro turasubiye gusaba nivyo baratubwiye ko kijya kibanza twasavye ari uburimyi n'ubworozi bidakunda hajya ni muduhe basi kajya kandi kabanza nabonye aho abanyevyubahiro baca bagiye gufata ingendo hajya ahantu n'ukuri muhaduhe basi tuhavalorize tuhagire neza hitirirwa abandi mu mahanga hamwe abantu bose baza bavuga bati ashi turabona yuko bigiye gukunda mutwemere nyene icubahiro tubasabe muduhe ikibanza cegereye aéroport aho murundi wese yubatse avuga ati yavuye mu mahanga ndahaca nkahabona. Mwarumvise imigambi ndiko ndapanga ega tubipangara hamwe mwebwe nyene nimwe muteza kunyereka ikibanza cyo mwebwe mufise imitahe ega mufise imitahe je mpora mbona abanyamahanga baje kwinvestisa mu Burundi uguma wumva ngo rapatrima ngo rezirita baraje kugabura ngo rapatrima none mweho abarundi niko mutagira rapatrima genda mubaze kuri Barundi henekene si umunyamutahe muri Barundi uza wumva ubu nyene mvunjira amadolari ngire rapatrima kamwaza uti none wewe umutahe wazanye ntura ukwiza kweri n'inyungu ku buryo wari ukwiye uno munsi kubaka hotel mu Burundi oya muga murundi wewe nta rapatrima wewe nagume yubakira ibindi bihugu. Diaspora ku migambi yanyu mukora nayo nyene nasanze hagiye wanje hategezwa kubayo service ijejwe imigambi y'aba diaspora mupange gusaba bazokorana nabo tuzatwatoye kubera iki nasanze burya biri muri governance none mu minister ategeka wundi umumambere wa diaspora agomba kwibakira hotel minister des affaires étrangères niwe azogenda kugwana na minister araba ivy'amatongo mugabo jewe ndi hose tegeko riratanga kubera iki sinshobora kumva igene umuntu aza kubaka hotel akaba ari we yihara kiyambara umushikiranganje ntigire yumva ko ari wakwiye kurondera itongo aha wawundi yubaka hotel kuko ni domaine yiwe. Ministre wa Santara zigere twaba tuvugana umudiaspora araja yubakiye ibitaro abikubita ahantu ibitaro vyiza cyane bica bibura itongo ngo ujya twari kubera mubwiye ministre nta soni ibitaro vyari gwawe kubera ko utagiye gusaba itongo mbebwa bundi mwari muhaye hahandi ministre wa agriculture mwaramuhaye hahandi ko navuze infrastructure na agriculture na sante mugende muteza kwiga urumva rero mu ministre ntategeka uwundi niyo ngorane ko ata mu ministre yategeka uwundi ntaco turafise presidence itegeka bose nico yitwa mu migambi nabuje kubaka uwo mugambi iyo biro izobizi yuko uje kubaka muyage bace bagenda bati mushikiranganje ubu nyene niba buje kurima hajya urasanga barimye bagaho umuntu atacashoboye hariho warabishoboye mwe mufise ubuhinga muri mu bihugu barima neza kijambere mushaka kuvuga muti mu mwaka tuzadushitsa ukazibona abahaye umuntu atana kimwe azopfa yinjije hariho wari kwinjiza oba amatongo twavuze amatongo ya leta yose ntidukeneye kuziganya ishinge rimazike tegerezwa guhindura ivyatsi bitaribwa bigahinduka ibiribwa
nta tongo rya leta na rimwe shaka ko ryicara nta na rimwe mugazana imigambi yanyu mutaje bya bindi hari habacavuga ngo mpiryo tongo nje gusabisha ngo ideni oya ni tongo ry'igihugu uje gukoreramwe imigambi yihagaritse itongo rigaruka mu gihugu abandi bakarikoresha murabona ubu twafashe ingendo shasha kandi twari twavuze ko 2025 niwo mwaka wa mbere dutanguye kuko handi wari umushinge turiko turagira fondation ubu rero harageze ko dufata umurindi ngo kuvuga yuko rero ni hajya mwabonye dufata intara tukazigira zitanu kugira ngo imigambi yose ikorerwe mu ntara kandi biboneka guverineri abe guverineri ubu duteza guhindura ingene dukora ministere yose itegerezwa kuba ifise abexecutive muri province ibyo byose n'umugambi wo kugira turereke abantu amahera y'igihugu bayakoresha uhembwe muri budget ajya amahera uzohembwa ari muri rya programme ubu nivyo tugire programme niho twatuvuze tuti programme ni mwe muhembwa ayo mahera arimwo muri budget i programme idakozwe duca tuvuga tuti ba bantu ntaco bamaze vamwo mu ntara ku ntara dutereza kubikora kirya kibanza mwasavye mu ma recommandation nguma numva bene gihugu kandi ndazi namwe murimo mu bantu bidodomba bavuga ngo none kwaho tworimye hose muri ko murahubaka tuzorya iki none muhora mubivuga none musaba kimwe mugaca mwogera mugaca mugifuta hajyo muraza umuceri uhimbuka hajya mwasaba muramaze kubona umuceri uhimbuka ujya muceri zijyanja ahandi tuzoca tuzisoroma hari hotel iyo hotel izoduha amahera tuzoca tuja kugura umuceri hanze reka twicarane turondere ikibanza c'ukuri mugabo hotel itegerezwa kubakwa mugabo twese turaje inama twavuga tuti aha turemeye ari ugusacrifice muga tubaze twicarane tubanze turaba ingaruka tuba tuti woyo bakangaha ho vyogenda gute mumva mwe mwashatse ngo hase neza kwirembo rya aeroport reka twubake aeroport ahubwo yose haba tuyishiremwe amahoteli byose birashoboka none mbwira ingene ushaka kuzana karuvati utaragura costume nkajya wavuze je ndahazi mugabo nawo kubaka hotel nziza utarakora rya aeroport na ibe nziza ibicirore bisa na wundi yavuga ngo gufata ukagira ikiremo gishasha ukagishira ku mutsi shaje reka tubishire muri programme mugabo entreti hotel turayubaka rero muzokuba kigira kabiri nigira gatatu nigira kane hajya wa aeroport nitwayikora duca dupanga tuti mbega mbe uno munsi mwibaza abagira transit ni bangahe ngaha aha reka tuze tugira Burundi ribe rond-point hanyuma ama transit abe twamaze kugira ama transit aba tuca dupanga haba ama hotel hariho umuntu azomara amasanga hagacara aja muri hotel yo ngaho nyene kuri aeroport ico bita hotel de l'aéroport none no munsi nta na transit iraba uco uvuga aba transit